uhoraho arahanura abayuda usomye mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gice cya mbere. Muri iki gihe cya Yesaya bari barakoze ibyaha bituma batandukana n'Imana, bituma imigenderanire yo hagati yabo n'Imana ipfa. Hanyuma Imana irabinginga kubera mu kubaho kwayo irakeneye umwana w'umuntu kugira ngo bayage, kugira ngo imutume, kugira ngo baganire nk'uko byari biri mu itongo rya Edeni hagati y'Imana na Adamu na Eva. Iravuga ngo nimwiyuhagire, mwitunganye, mukureho ibibi byo mu bikorwa byanyu, bive mu nyonga zanje, mureke gukora ibibi. Haleluya. Murazi ko kenshi ibikorwa dukora bisunikwa n'ikiva mu mutima. Avuze ngo mukureho ibibi byo mu bikorwa byanyu, ibikorwa bakora ibikorwa bibi uko byasunikwa n'ibibi biri mu mitima yabo. Arababwira ngo nimwiyuhagire, enda nimwiyeze, enda nimwitunganye, kugira ngo mbone kuganira namwe, mbone kubegera, munyegere nanje ndabegere. Haleluya. Umurongo wa 18 uravuga ngo enda nimuze twitature, ni guhoraho agitse, naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku bizokwera derere nka sheregi. Haleluya. Iyi ni ndemeshanyo basha, iyi ni ndemeshanyo yuko naho twoba twanduye hariho ibyizigiro tuje imbere y'Imana duciye bugufi, yuko ibyaha byacu bishobora kwera derere naho byoba bitukura tukutuku. Haleluya. Iyi ndi ndemeshanyo wegereye Imana yuko ikweza ikagutunganya ibintu bigahinduka, ahari amarabaga agakugwaho, aho ahari gutandukana n'Imana ukongera ukegera Imana kandi ikavugana nawe. Erega iyo aba hatari ibyizigiro yuko Imana iduharira, ibyaha byari bitukura tukutuku bikera nka sheregi, tuba tugowe, tuba twaratandukanye n'Imana. Kandi murabizi umuntu atandukanye n'Imana ingeso zica zirushiriza kuba mbi. Umuntu atandukanye n'Imana ibikorwa birushiriza kuba bibi. Umuntu atandukanye n'Imana asa nabi, tuba dusa nabi, tuba turi babi, nta muntu abaduha n'amazi yo kunywa. Burya turi beza kuko turi mu Mana. Urazi umuntu afitanye imigenderanire myiza n'Imana usanga ari mwiza, usanga abantu bamukunda, atari kubera ubwiza bwo kurukoba, ariko ubwiza bw'indani bugaca bududubiza bugasohoka, abantu bagaca bakubwira ngo yongwe se ukuntu uri mwiza, ngo muri iyi minsi sha uri mwiza. Murumva mu yindi minsi ntiyari mwiza. Biba ariko biri, washobora kuba hari yindi minsi bakubonye utari mwiza kubera imigenderanire n'Imana itari myiza. Ariko iki gihe ukumva bakubwiye muri iyi minsi sha uri mwiza, usa neza, kuba ari ukubera uri hari indani, hari ibidudubiza biva indani, biba ari byiza. Imigenderanire n'Imana iba ari myiza. Haleluya. 19 haravuga ngo nimwemera mukumvira hariho ingaruka nziza. Haleluya. Nimwemera mukezwa bene data, nimwemera mugaca bugufi mugasaba imbabazi, mukezwa mugatunganya ingeso zanyu, hariho inyungu. Naho nimwanka mukamugarariza, inkota izobarya kuko akanwa kanje uhoraho ariko kabivuze. Turondera kwezwa no gutunganywa, nicyo kidukwiriye kandi ni kuneza yacu. Hariho ingaruka nziza nitwemera kwezwa, kandi nababwiye nta muntu arondera kwezwa ngo Imana imuhinde.